irageza irambigwa iri kwiritegereza kuri ya rutari ikabona ivyaha. Narababajwe kubona umuntu w'umukozi w'Imana bariko aramurondera kumbonesha kure kuri televiziyo, ndabibona neza, mbona bariko barakwirikira bavuga ngo umukozi w'Imana kumubona n'ibihumbi 50. Yo, Imana yageza yishishwa n'ivyaha bikorerwa kuri ya rutari, kubona umukozi w'Imana ibihumbi 50. Imana irageza hibabara iri kwirabona ingene abantu bariko barakora bavuga ngo n'abavuga butumwa ariko bariko bakorera inda zabo, ivyaha bikorerwa kuri ya rutari. Imana yageza hirambigwa. Imana yarambiwe n'ivyaha vy'abaririmbyi basambana bari mu ishengero ry'Imana. Imana yarambiwe n'abakozi b'Imana bahagara kuri ya rutari, yo bari mu macakubiri, bari mu bintu vyabo vy'intara. Imana yarambiwe no kubona ngo hazoza benshi muri ico gihe c'iherezo. Petero abivuga ari hari i Roma apfunzwe, avuga ati jewe naho numva urupfu rwanje Imana yararumenyekanishije, yaramaze kurunteguramwo, ariko imbere yanyu mu gihe c'iherezo hagiye kuza ibikomeye, hagiye kuza abantu bazorondera inyungu ku bantu, ngo benshi bazozimiza. Twamaze kubibona ingene Petero abivuze ngo benshi bazobakwirikira. Imana iri kwirashishwa ivyaha biriko birakorekera ahera hayo. None rero mwene data, abirema ibice ngo ntibazobura kuza mu nzu y'Imana. Turi mu bugaragwa dusenga Imana, ariko amatwi yo mu mpemu ariko aravuga yuko abavugishwa b'ibinyoma babaye benshi. Imana yabarambiwe, irarambiwe n'abacamahera, irarambiwe n'abariko baraca amahera mu vy'Imana. Kubona umukozi w'Imana ngo umuntu ngo amanza atanga amafaranga, ivyo twarabibonye. Turarambiwe no kubona abantu bazana amazi bakayacira amafaranga. Mbega Imana bagenzi nikiza ku buntu, erega ingabire ya mpemu yera ni y'ubuntu si y'amafaranga. Imana yarambiwe, Imana igiye kugaragara yigaragaza uko imeze. Imana yarambiwe n'abantu badashobora guca bugufi ngo basaba imbabazi. None rero mwene data, umwanya n'uyu, isaha niyi yo kurondera Imana ngo bikunde wihane, twihane tugaruke kuhoraho. Aho bigeze Imana igomba igaruke gutora umugeni, ariko irarambiwe n'ivyaha iri kwirabona mu bantu bitirirwa izina ryayo, abantu birirwa bararyanira mu nzu yayo, abantu birirwa barakubitanira mu nzu yayo. Abana hera h'Imana nibakihubaha, abantu bujuje amacakubira hera h'Imana. Imana yarambiwe navyo, nimuze muhindukire. Imana ibagirire neza. Ngiye kurangiriza ku karirimbo k'amajana 333. Bagenzi, Imana itugirira imbabazi.